CANAAN TV muko muradukurikirana kuri GIHE HAZIYO nkuko musanzwe mumenyereye. Umutumire wacu ni Mama Haure, ameze neza, asa neza, muvyeyi asa neza vra antuka. Urakoze. Bintu byo kuvuga ngo twe ni ibintu bigaragara. So nagenda bifurize umunsi mwiza abari mu bikorwa, abadukurikirana batari mu gihugu cacu, sinzi ngo ni mu gatondo canke ni mwijoro, ariko aho muri mwese mwumve ngo turabakunda kandi turabifuriza ibihe vyiza cane. Kuba taragira subscribe turasaba ngo mukomeze kugira subscribe kugira ngo mushobore gushikwaho n'ibiganiro tuba korera buri gihe. Ikiganiro rero nyezina uno musi tugiye kujamwo kivuga ngo mbega ni gute umukristo ashobora kwitwara mu bihe bigoye, na cane cane mu gihe baba bariko baramuvuga urusaku. Ego, reka imbere yo gutangura nkuko dusanzwe tubikora tubanze dushima Imana. Uno musi turamusaba Mama Haure tusengere. Yo, uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri umwami mwiza dukunda kandi atwitwararika muri vyose. Nta kintu na kimwe kigutungura, vyose bitubako ububizi. Kandi ico wadusezeranije no ko mu ntambara n'ibibazo byose ducamo watubwiye kutazotureka twenyene, kuzoba uri kumwe natwe. Rero nico gituma nsengera abantu uyu mwanya bariko baraca mu majambo, bariko baraca mu bigeragezo, bababaye mu mitima, ngo bakiri ihumure ryawe nyaguhoraho, bamenye ko nawe watutswe, bamenye ko nawe wavuzwe, bamenye ko nabigishwa bawe Mwami Imana batutswe, bavuzwe nabi, ariko ivyo byose nticyabujije ko umugambi wawe ushika. Nico gituma nanje nsengera bene data bose barushe baremerewe, ngo bakire iryo humure ryawe, bizere wewe kandi bahanga amaso wewe muri vyose, kuko yatana ari mu bigero utetereza kandi ngutererana abana bawe. Urakoze ko n'uyu mwanya wemeye kubana natwe no kutugirira neza, kugira ngo ivyo tugiye kuganira vyose bize gufasha imitima y'abana bawe. Ntituri ngaha kugira ngo tuvuge gusa, ariko turi hano kugira ngo twubake imitima iremerewe ikomezwe n'ijambo ryawe. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen. Urakoze kubwisengesho. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina. Byukuri iyi si tubayemwo irimwo amarushwa menshi. N'ijambo rirabivuga ngo mwisi mufise amarushwa menshi, ngo ariko muhumure yose apana ngo makeya ayandi muzigeragereza, ko ngo yose yarayanesheje. Haleluya. So rero hari igihe abantu turemwe ugutandukanya. Hari abantu novuga ngo bafise akarimi karekare. Hari abantu banezerwa nuko mwene wabo ari mu bibazo. Hari n'abashobora kugufasha ibibazo, bakakugendera, bakakuba hafi, ako hari abakuvuga, hari abaryoherwa, hari abanezerwa, hari abakuvuga, hari n'abo mbese umengo baba baronse akazi. Uno musi rero ibibazo bihari biratandukanye, bitondagura vyose ngo tubimare. Mbega ni gute umuntu yo kwitwara mu bibazo, na cane cane mu gihe iyo aba yumva hirya no hino bariko baramuvuga? Ego, ico gihe n'igihe kiba gikomeye cane. Igihe kiba gikomeye cane kuko iyo uri mu kibazo Satani umva bayaguteye. Hanyuma aho kuronka abantu bagufuka, aho kuronka abantu ririrako, ahubwo bagatora amabuye bagafasha Satani kuyagutera. Uburi mu gihe kigoye, uburi mu gihe kibabaje, uburi mu gihe wowe ukwiye kwibera izamu cane, ahubwo ukegera Imana kugira ngo ikubundikire. Kuko ahandi hariho abadeprima, hariho n'abaheba Imana, hariho n'abagwara, kuko muri ico gihe kiba ari igihe kigoye gose. Kumva amajwi deja uraremerewe, uri mu ngorane, ukumva abagucira imanza, ukumva bagutera amabuye, kiba ari igihe kigoye. Ndabivuga ndabizi, ariko nababwiye ngo iti komeza umuntu twaragihawe. Hari abantu b'intwari muri iyi Bibiliya twigirako. Jewe nababwije ukuri ko nigiye ku bantu bari muri Bibiliya nyifato bagize mu bihe bikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana.
turasoma muri Samweli wa mbere. Ndasoma ahantu harehare kugira ngo mushobore kumva neza amarushwa uyu muvyeyi yari afise, ariko yitwara neza kandi Imana imugirira neza. Dusome muri Samweli wa mbere, turasoma ku gice ca mbere, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 20. Ukuvuka kwa Samweli. Hari umuntu w'Iramatayimu Sofimu mu musozi wa Efurayimu yitwa Elukana, yari mwene Yorowamu wa Elihu wa Tohu wa Sufu w'umunyefurayimu. Yari afise abagore babiri, umwe yitwa Ana, uwundi Penina. Penina niwe yavyara, ariko Ana yari ngumba. Uwo muntu yama ava mu gisagara c'iwabo uko umwaka uheze, akaduga i Shilo gusenga no gushikanira Uhoraho Nyen'ingabo ibimazi. Kandi bene Eli bompi, Hofune na Finehasi, bari abaherezi b'Uhoraho aho hantu. Umunsi Elukana yatangako ikimazi, yahako imitigiri Penina umugore wiwe, abahungu be n'abakobwa biwe. Ariko Ana yamuha imitigiri ingana n'iyabo kabiri kuko yamukunda, ariko Uhoraho ntiyari yaramuhaye kuvyara. Kandi umukeba wiwe yama amushinyagurira akamutera intuntu, kuko Uhoraho atamuhaye kuvyara. Uko niko vyagenda uko umwaka uheze, uko Ana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho, niko uwo mukeba wiwe yamushinyagurira. Nico catuma arira akanka kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urizwa n'iki ga Ana? N'igiki kikubuza kurya? Ubabajwe n'iki? Mbega sindakurutira abahungu 10 wovyaye? Maze arangije kurya no kunywa aho bari Shilo, Ana ava hasi, kandi yari umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimaryango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Ana asenga Imana afise intuntu, arira cane. Isezerana ati, ewe Uhoraho Nyen'ingabo, niwaraba umubabaro wanje incoreke yawe, ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho aba ari uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rwembe uzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe. Nuko Ana yavugira mu mutima, akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwa muborewe? Genda uhebe uwo muvinyu wawe. Ariko Ana aramwishura ati, oya mwami wanje, ndi umuntu yabonye amagorwa, nta muvinyu nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ico wasavye. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwiraburanirwa namba. Bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho barasenga, bahejeje barataha, basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira Ana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera, Ana asama inda, avyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, kuko yavuga ati, namusavye Uhoraho. Amen. Hari igihe wewe wanka kwakira ikibazo ngo ukivogere, uvuga uti ndagwana naco mpaka ndakinesheje. Umva Ana yarumvise yuko umutwaro uheze, ukiri umutwaro wiwe wekuriye mu maboko y'Imana, sivyo? Ubundi yari awikorewe nyene, muga yari awurekuye, kumva umunezero waceyuza. Rero igihe ikintu utaracakira ngo gisuzugure, kiguma ari umutwaro kuremereye. Muga igihe wawutuka uhereza Imana, uraruhuka mu mutima. Ana ngo acaragenda arafungura neza, hama aragenda barabonana n'umushinga ntaye wiwe, acaratwara inda. Rero nagira mbwirwe umuntu wese ari muri ivyo bihe vy'uruvugo, ibihe vyo kubabara n'iki, reka kumviriza, ugara amatwi, hamubwira Imana. Nabo bariko barakubabaza bagira uti, Imana jewe nari kuba natoye solution, kandi nta muntu umwe atifuza ivyiza, nta numwe abaho, mugabo ivyiza bitangwa n'Imana. Rero wewe ucurindirira hehe? Ucurindirira munsi y'ibiganza vy'Uhoraho,
ukayibwira uti ndakeneye ubutabazi bwawe. bisigura ko abariko baradukikirana muri kano kanya bamaze imyaka myinshi batavyara bizere yuko bashobora kuronka ikibondo aho hantu atariho bagenewe. Yego Ko bigikunda niracyakunda umuntu akiri mw'ubuzima wese aracyari umukandida wo kugirirwa neza. Yego none nta naye tumaze imisi tuja turumva bamaze imyaka 20 yamaze imyaka 40 ingahe 10 n'ingahe Imana igirira neza. Rero gumaho umusenga guma winginga Imana gushika ikugiriye neza. Itanakugiriye neza ishaka kuguha amahoro ukavyakira ukadopta cyangwa ukagira ikindi kintu mugabo ukaba amahoro. Burya amahoro ni yakomeye. kuvugirira neza wasenze. Ni ukuri. Yego. vraiment. Hariho abo usanga bari mu rushengero ugasanga hagufasha mwene data yagize ikibazo niwe ariko aragenda amuvuga. Ese ivyo bintu birakwiriye ku muntu w'umukristo ko avuga mugenzi we mu gihe aba ari mu bibazo canke niwe wo kumwegera kugira ngo amufashe? Ntakahe kajambo none bo babirire. Ikintu nobwira umuntu wese avuga umuntu ari mu kibazo, menya ngo uri umukozi wa Satani. Ko Satani niwe abaza imitima y'abana b'Imana. Rero nawe igihe uri kuramuvuga no kuvuga ko uri kurafasha umugwanizi. Kurumva ko umugwanizi igikorwa ciwe nico kubabaza abantu, nico kwica imitima y'abantu. Rero nawe igihe uri urafasha kugirira nabi Satani umuntu, none umva utabaye umukozi wa Satani. Ariko nk'abana b'Imana twari dukwiye guterana intege, twari dukwiye gukomeza bari mu bibazo, tukabashigikira, tukabahumuriza, tukabereka ko hariho ivyizigiro. Ngo naho igiti coba caciwe y'imizi gisigaye yumvise amazi irasubira igatoha. Bakuvuga uri mu bibazo kandi uranavyumva. Bega uyu munsi hamwe mwohura bakaza kukwitura ari ikintu bashaka kugusaba nk'ubufasha cyane gose nobafasha gose kandi ndyohewe kandi nezerewe, nkababwira ubukuru bw'Imana yanje, nkababwira imbabazi z'Imana yanje, nkababwira ingene Imana yanje itabara, nkababwira ingene Imana yanje ihindura amateka. Ahubwo ntabafashije noba ndikigaba cyane. Ntabafashije noba ndikigaba. Nobabwira ingene Imana igira neza. Ego kuko urazi nasanze rimwe na rimwe Satani ntiyitiza n'abantu bari kure yacu kugira ngo ababaze imitima yacu. Satani yitiza abantu batwegereye, kuko hajya iri kuravugwa n'umuntu akwegereye, n'umuntu wakunda, abakuvunye umutima cyane. Ariko igihe wewe umweretse ko nivyo yavuze atari we yavyitumwe, yago yabitumwe n'umwasi agomba kukubabaza, usanga we uremye kandi ukamugirira n'imbabazi. Kuko Satani yitiza umuntu. Ntituzomubona aza n'amaguru ngo tumubone gutya imbere yacu, ariko yitiza umuntu. Rero tumenye ngo uwo Satani yitije ntaba ari we twita umwasi, ariko tumenye ko yitije umuntu kugira ngo atwatake. Ahubwo ugwanye kiriko gikoresha uyo muntu, ariko ntugwanye uwo muntu. Sinzi ko nsiguye neza. Ego cyane, merci. Mama Haure n'umuntu akunze gutera intege abandi, tumukurikiranye ku mbuga ziwe. Bega ikintu kigutuma ukora ivyo bintu ni experience yibibabaje waciyemwo, nagakiza ka cane canke ni jambo ryinshi riri muri wewe? Oya, ni experience. Ni experience vraiment. Sinovuga ngo ndi umuntu w'igitangaza, ngo ndi umuntu azi ijambo ryinshi, ngo ndi umuntu akijwe gusumba abandi, ariko burya experience irigisha cane. Irigisha ibibazo n'umwigisha mwiza. Umwigisha mwiza, kandi yibonye uri kurasohoka muri ivyo bintu, noneho bigutuma ukura cyane, bigutuma noneho wizera gose, bigutuma wumva ukomeye, ukabona ku bintu bishoboka. Rero nukuri je ntabeshe, ndumva ngo
nafashijwe n'ivyo naciyemo kandi nkabona nuko kubicamo nanye nkitangarira nkavuga ibi ko je mu bantu mu kintu wumva natinye nanasengera kuva kera nasengera abantu mana uzundindira abantu mbaye yo bungu ivyo natinya nivyo byanshitseko ego nivyo byanshitseko nico kintu natinya Imana iravuga ati ngomba kukwigishiriza hanyene hama ndarekura ndavuga ngo I surrender ndadugije amaboko hama Imana kandi iriko irakora ngo mana aho ugejeje ukora ngo mbaye ngushimira aho ugejeje ikora mbaye ndayishimira ego kumbure atari igihe kinini cane abana tuzobabona nabo baza gushinga intahe none Sabrina ntimwamubonye Sabrina yaraje gushinga intahe kandi si rimwe amaze gushinga intahe kenshi kandi intahe yashinze mwakurikiranye après mariage ni intahe ifadika ni intahe kuko urya mwana yaciye mu bigeragezo byinshi akumva amatwi akagira ubwoba akambwira ngo arabihevye nkamubwira komera kandi nkabona ko ari mwe mumbi ziriko ziramwirukako hari igihe ibintu biba ku bantu bakibaza ngo nibisanzwe ariko burya ikintu cyose ni kibi ntikiba gisanzwe nico gituma abantu bakwiye gusenga cyane iyo wumva amajwi akubwira ibintu bitari mu mugambi w'Imana uba ukwiye kubisengera bari igikorwa c'umugwanizi rero vraiment Imana ni nziza inyuma yo gutanga ubutumwa canke gukorera mu rushengero sinzi niyihe yindi migambi ufise gukora kugira ngo ushobore gukomeza igikorwa iyindi migambi nari mfise yuko gukomeza iki gikorwa cyo kuvuga ubutumwa ndifuza gukora mu tuntu tutureresi mareresi burya arafasha kandi akigisha ariko ku uburyo bwo kubikora uburyo bwo kubishikako nibwo ndiko ndiyumvira ego kandi butaremereye kuko kenshi ibintu by'amareresi birasaba uburyo bwinshi birasaba umwanya muremure ariko umuntu akabikora mu buryo bwiyoroheje bushobora gufasha imitima y'abantu kandi bitasabye uburyo bwinshi ibyo rero n'ibindi ndiko ndasengera Imana sengera n'abantu bo kubimfasha kugira ngo twagure igikorwa c'Imana ndushikire n'ugwaruka kuko ugwaruka rurakunda udukino rurakunda dushikira abantu benshi abantu b'Imana nimuhaguruke muze dusenge muze turondera ibintu byubaka ubwami bw'Imana kuko n'umugwaniza ariko arakora cyane n'abana b'Imana dukwiye gukora cyane ego humura kumbure Imana ntigideni yaravyumvise izobikora hanyuma uzoshike ku ntumbero zawe nibaza yuko bizogenda neza ndavyizeye Imana yacu ni nziza kandi sindiko ndondera ivyungura umuryango wanje canke jewe ivyo ndiko ndakora ivyo nifuza n'ivyagura ubwami bw'Imana nivyo kubona abantu bamerewe neza nivyo kubona abana b'Imana baguwe neza no kuri ndifuza kubona umuryango uryoshe umuryango unezerewe kuko umuryango ubabaye umuryango tubaha Imana n'amagorwa akomeye ariko umuryango wubaha Imana urahiriwe Mama Haure n'umuntu akunze kuba asa neza ku ma video yiwe igihe cyose tuba tumubona bega afise umustiliste mwambika canke ni uvyikorera ni cyenda vyikorera burya havya nabaye neza cyane vyakweri ego uberewe asha jende umuntu akunda kwambara neza je nifata neza vraiment oya après ibibazo byose canke ni kubera buri mu mashimwe oya eka nivyo bibazo nta wigeze mbona asa nabi oya kirazira kandi kirazira kiziriki kizira gusa nabi ni bibi cyane yego usuzuguye umuremyi wawe cyukuri bisanzwe ikiremwa c'Imana kiba gikeneye kwama gisa neza cyane umugore cyukuri ni ishugwe okay ishugwe rero ikwiye kwama rivomegwa abantu bariko baradukurikirana guys muravyumva cyane umugore Mama Haure arabivuze cyane umugore kirazira gusa nabi baba abantu usanga bifata uko bishakiye imbere ya na cyane y'abashinga naye babo amakosa mabi cyane ivaze ryama riteguye rivomeye risa neza rero ni vyiza kuko gusa nibihe n'amakosa ifo kuba wewe haba mu bikomeye haba mu byoroshe uguma ari wewe hari umuntu yari mu bihe bibi umumenya ngo ari mu bihe bibi ariko agahuzu karafuka nukuri agahuzu karafuba niko no mu Kirundi bavuga okay hari
nta bihe uhora ugira ugategura byo kugira ngo ushobore kwigisha abamama ko numva ufise inyigisho nyinshi? yego tuzobitegura navyo kandi mpora ndazigisha yego ariko nk'amaseminari ugategura canke surtout nko kuri eglise yego kuri eglise turafise umunsi wa mercredi w'abamama hariho dufata nk'indwi tukigishanya isuku tukigishanya gutegura hari n'igihe nigisha gusasa tugasasa koga neza bikeneye nibaza yuko aba kuri eglise iwanyu baratomboye baragufise ariko hariho abandi bantu baba bavuga bati turakeneye ubufasha. Hariho intaye y'umwana umwe nigeze kubona ari Belgique yavuye ino ariko arashinga intaye y'ukuntu yashitse hariya bikanka ko ateka bikanka ko akazi ko umva yarahatswe kudeprima. Uradeprima nyene none uri wenyene atanu umwe wo kugufasha atavyuzi urumva ari ngorane. Ahanini urumva atavyuzi bifatiye kuba umuntu atabizi. So rero sinzi yuko ariko je ndiko ndabasabira ariko ndazi nabo bashobora kubisaba bumvise ikintu kiriko kirakuvamwo ugashobora gutegura nka seminari y'abamama kabigisha. Yasha antuka ic'Imana yoba yarampaye si canje nukuri nta musi n'umwe muntu yontumira afise umwanya mfise ico notanga ngo ndeke kugenda. Imana yaduhaye kugira duha abandi. Ego ndagushimiye cyane kubw'akanya keza tugiranye ingene ushoboye guhanura kuba ariko baradukwirikirana bari mu bibazo bitandukanye abapfusha abatariko bararonka uruvyaro abahebwe n'abagabo abari mu bibazo bitandukanye vy'ukuri mugire ibihe byo kwihangana yabahaye umurongo mushobora gukorerako mwizera Imana nibaza nayo ntishobora kubatererana. Imana ndewe ndakunda no kwigira ku bantu uvuze ngo batawe n'abagabo hariho abagore baryamye ku bana babo barabagogwana baragerageza Imana ikabatera iteka abana babo bakabagirira neza kubera inyifato yabo. Rero umuntu wese ari mu kibazo umva cihanganire wowe umuhanze amaso Imana igenda icakanzo aho utabona inzira ukabona izikayica ukagenda urengana. Imana ni Imana ihindura ibihe n'ukuri. Ego vraiment mukomere mushikame murondera Imana muyironderana umwete n'ishaka. Imana nta muntu n'umwe yihisha ni kwihisha. Ushobora kuja urabona akantu kamwe gakoroka kandi gakoroka uwundi munsi ukabona iracinzira nini. Rero mukomere Imana izobagirira neza. Reka nshimire abariko baradukwirikirana ndabibutse yuko twariko turaganira ku kintu kijanye n'ingene umuntu ashobora kwifata mu gihe ari mu bibazo bitandukanye na cyane cyane mu gihe abantu baba bariko baramuvuga urusaku niko twovyita mu kirundi ciza. Nuko reka rero imbere yuko turangiza tubanze dushima Imana ku migenzo ya HOLYCANAANTV. Ego reka uyu mwanya ntacu reka nshima Imana hama turangize. Ego urakoze cyane Imana iguha umugisha. Ego Data wa twese uri mwijuru turagushimiye kubw'umwanya twagiranye hano turagushimiye kubwa ivyo twavuze vyose ivyo twavuze twizere yuko ari bifasha abantu Mana kandi ni kugira ngo ushore gukomera uhabwe icubahiro ushigwe hejuru cane y'ibibazo n'ibindi bintu vyose umuntu agenda aracamwe muri inosi. Turagushimiye no ku bindi biganiro tuzokora Mana turazi neza yuko aha ni intambwe ibikwirikira ni wewe Data wera turagushimiye kubwo abantu batwumviriza kandi badukurikirana icubahiro n'inganje bizokwama ari ivyawe ubu nihe bitazoshira. Amen.